Yes, nk'ibisanzwe rero Isomo TV urabizi ko twatuhereza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko uno munsi tuje kuyaga kukijanye n'umutekano wo mwibarabara cyangwa se mbega mwibarabara bimeze gute. Urabizi ko iyo wideprashije wigiriye mu gataxi wubona bagushikana gusa, ariko ntumenye mbega mwibarabara abiba bimeze gute, mbega umutekano w'ibarabara bimeze gute, mbega ibarabara niki, mbega abakorera mwibarabara bo bafata ibarabara nk'iki. Hello everybody, ireka ndakuramutse nizera ko umeze neza. Wowe umaze gukora subscribe kuri Isomo TV, reka nizere ko umeze neza. Wowe utarakora subscribe kuri Isomo TV, remember to subscribe kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi tukenda dushira ko umwanya akumwanya. My name is Radio Promoter, papa promoter bose mu gihugu atapapa na mwana kugira abeho umwana ahabanza kubaho papa. Ndakutse ko inyuma ya kamera uri kumwe na Elfage, ni watuma image ibona imeze neza, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. Yes, nk'ibisanzwe rero Isomo TV urabizi ko twatuhereza ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko uno munsi tuje kuyaga kukijanye n'umutekano wo mwibarabara cyangwa se mbega mwibarabara bimeze gute. Urabizi ko iyo wideprashije wigiriye mu gataxi wubona bagushikana gusa, ariko ntumenye mbega mwibarabara abiba bimeze gute, mbega umutekano w'ibarabara bimeze gute, mbega ibarabara niki, mbega abakorera mwibarabara bo bafata ibarabara nk'iki. Urabizi ko baca umugani ko bavuga mu Kirundi ko umurimyi yabonye isuka aramenya ikimaze, ariko urashobora kubona isuka antumenye ico imaze. Mbega ibarabara ajyo barifitiye akamaro nyabaki abataxivero canke abataximen cyangwa se abantu biyunguruza bakoresheje ingendeshwa bimeze gute. Rero Isomo TV nk'ibisanzwe twarashoboye gutembera mu barabara agiye atandukanye, aho twasanze abene gihugu cyangwa se abagendesha izo ngendeshwa, ndavuga nk'amakinga canke abataximen cyangwa se abamotari, aho twasanze babayeho neza, aho twasanze bavuga neza igihugu cy'u Burundi. Mbega ibarabara niki, twayazi ki nabo bimeze gute. Yes, urabona rero amo mafoto ariko araca kuri screen yawe, aho twacuwe kuyaga n'abataxivero basanzwe bakora hano mu gisagara ca Bujumbura. Twaraje byinshi bigiye bitandukanye, aho batubwira ku mugambi w'igihugu cy'u Burundi, habona ko amabarabara menshi ariko arakogwa. Urabona ko ibarabara riva kuri Kotebu orija mu Carama, Rubirizi n'ahandi hagiye hatandukanye. Twarashoboye kuyaga rero n'abataxivero bakorera muri no barabara, aho bashoboye kutubwira ivyiza cyangwa se ico bariko barunguka akuba iryo barabara ririko rirakogwa. Reka twarashoboye kuyaga n'abatwara bajaji cyangwa se abamotari, aho nabo nyene bashoboye kutubwira ico bariko barunguka kuba iri barabara ririko rirakogwa. Uno munsi uvuye mu Rubirizi uja mu Ngagara cyangwa se uja kumutakura mu minota mikeya ubushitse. Mbega ni kubera iki, biba byagenze gute? Ibarabara rero ririko rirakogwa, biba bimeze neza, aho abataxivero bashoboye kutubwira, bashoboye kutwereka akanyamuneza, aho batubwiye ko igihugu cy'u Burundi bashima cyane kuba ibarabara riko rirakogwa, aho bashima cyane umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye kuba ariko aratuma amabarabara asubirwamo akogwa neza. Ati birabafasha bigatuma abaca amafaranga menshi bashobora gutunga imiryango bivanye nuko aho baronderera haba hameze neza. Urabizi neza yuko iyo uri kuriyunguruza ugenda uca mu binogo, urabizi ko biba bigoye n'akaduga kawe gaca kamera naba, ariko iyo uri kuratwara umuduga ucanywera rimeze neza ibintu biroroha n'urugendo rukaba rugufi. Abantu batwara ari imiduga nabo nyene barashaka kutubwira ko ibarabara riko rirakogwa, ibintu biba bimeze neza, aho bose bagaruka ku kintu cyo gushimira anyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, aho ubona ko benshi bashobora bashimira igihugu cy'u Burundi, aho bavuga ko ibintu bimeze neza. Umwaka wa 2026 umwaka wa 2026 abona neza yuko rero bawutanguye bari mu munezero, aho ubona ko batanguye umwaka bashimira igihugu cy'u Burundi. Mbega wewe iterambere ry'igihugu bari kumara iki? Mbega wewe iterambere ry'igihugu urisobanuye iki kuri wewe? Iyo bavuze iterambere ry'igihugu nizere ko yaba wewe cyangwa yaba jewe dushobora kugira umunezero udasanzwe, ko ibarabara rishobora gufasha benshi n'iterambere ry'igihugu. Yes, reka ndagushimire sana rero, nizere ko umeze neza. Uwo nkurikiranye ntibagire kora subscribe kuri Isomo TV kugira ngo uzurabona ibiganiro byinshi twatugucisha ko dushisha ko ibiganiro byinshi nk'ibisanzwe, ibiganiro
dufitiye abene gihugu ibiganiro vyo Mwibarabara, ibiganiro bigiye bitandukanye bikubwira ivyiza vy'igihugu. Yes, kuri kamera yawe kumena Elfage Carf niyo yatumye image ubona imeze neza cyane, niyo yatumye sound uyumva imeze neza cyane. Reka ndagushimire, my name is Radio. Asante sana, dusubire ubutaha. Ciao ciao. Isomo TV, we love you so much.